Jabundi Landry niko kantu mpera ko kare akantu kavuze karansonga kangira ahantu uvuze ngo City ni equipe ikomeye kabe karandura cyakiyumvinzwe ngo bimenyesha makuru byose biri kubivuga ngo ariko akaba Chelsea the Blues nta n'umuntu n'umwe ngo ariko aragerageza kuvuga n'ivyaye no sore kubwanje ni duhuriza wa ni equipe zibiri aronondi anyende atubwiye jo ngo yari muzazi atubwiye ngo muzazi arinde ni equipe zibiri zitandukanye arimo natubwiye ngo Man City bari nk'abasa kuyihoza ntibari no kuyivuga cyane bari nk'abantu bari kogereza kuyibikira ibanga ubundi ko yategeza kuvuga n'ibihirimo ntirikiravuga no mose ati kwira ko bati ni equipe ikomeye biteze ko umwanya n'uwanje shogira comeback irava herero sasa icitwa tsunami urakitse abantu bari live ngizi match Man City batararonkamwo amanota 3 icitwa tsunami urakitse tsunami umuyaga w'igihuhusi ukomeye ukunda gutera mu bihugu byaziye ushobora no gutera muri Tanganyika ariko sivyo twifuza gusa uyu munsi Man City bari guhura n'ikintu bita tsunami bari guhura n'inkohosi y'umuyaga w'igihuhusi kabisa ukabije kandi urandura ni Manchester City yari yarubatswe n'umugabo witwa Pep Guardiola mu minsi heze sinzi yuko Edikirese ashobora kutubwira ibiza nka 5 canke nka 10 we wobutsi ibiza mu rundi twarigeze kuba dufatwa na Ebola twara yadushize muri quarantine yarinde COVID-19 ndibaza ko no munsi mu bintu byazingamitse n'ubutunzi bw'igihugu COVID irimo abanyabwenge rero namye ngerageza kuraba abakoca beshi bagiye batandukanye mu majambo bavuga muri vestiaire buri mukinyi wese bivanye n'ingene yitwara bagenda bamuha izina giwe reka dupangiye iyo club nuvuga mwizamu ushaka kugira umunyezamu umwita maradi ingwara kamubwira uti wenda kuyise maradi ingwara kandi avec ese mon frère wa accord vuga uti ingwara ngo mwizamu ni hahantu hashobora gufatwa n'uwari we wese kandi hagafatwa mu buryo ushobora no buryo ingwara ishobora kugufata no mu buryo utari witeze hanyuma nimero 3 keshi abamenyereza bakomeye n'amakode washobora kuvuga ati catastrophe wewe mu kibuga muravuga ati catastrophe catastrophe ariko akaba ari nimero 3 urumva catastrophe nimero 3 hanyuma mutima wa defense keshi aba yitwa pandemic ikiza hanyuma nimero 2 aba yitwa famine inzara ikigoyi abanyotewe cyane bamukinyi abatugana umupira ku rugero rwo hejuru usuri ibintu ari kubikura he hanyuma nimero 6 aba yitwa pauvreté bukene akora ku mupira w'amagaro ntanavugwa kenshi n'aboneke mugana umwe mu bantu basanga bajyana cyane uri nkangoro kandi bamwita ati pauvreté bamwita ni kimenyetso c'ubukene tutahura icarico hanyuma umunimero 8 bamwita policier uragitaho policier umunyagiturire umwe yonona ibintu munyagiturire wonona suko vango harimo poliwadolere harimo policier harimo ibintu bya changement climatique donc sinzi ko ushobora kubibona apana policier warubivanze vango nimero 8 ni wa muntu donc ni nk'igicu muri rusange basenda guhe nka karori sinzi ko warubona icitwa
evaporation d'olaire kujya haguye nk'imvura gacaka kazuba ukabona nyine gacishumira hejuru niko nihe code baba Frank Lampard bahabwa n'abandi hakabaho n'icitwa réchauffement climatique sinzi ko cumva réchauffement climatique mabuze réchauffement climatique muravyumva réchauffement climatique tuvuze nk'ihindagurika ry'ibihe n'ibindi bigiye bitandukanye ino code akeshi ihabwa umunimero akina hagati ariko azibira apana nimero 6 hanyuma hakabaho n'icitwa criminalite ariya nimero 10 ubona yambawe yego nimba ari ku rugamba hari umurashi agema ubwo rugamba rukaba ari umupira w'amaguru wacaho mu nimero 10 nimba hari umurashi atandukanye n'abandi ku rugamba ari mu mupira w'amaguru ubwo rugamba wacaho mu nimero 10 niyo mpamvu kesh abamenyereze bakomeye uzobona code arungikiye umukinyi shobora kugira nkuko ari nko mu gihugu c'Ubufaransa agaca mwandikira direct ahita amenya ati uru rudome C ni Lionel Messi bantumye no kuvuga ngo mu makode mukoresha mwebwe igihe muba muri ko mutonze mu kibuga ari abakinyi 11 umwe wese bamenya ati hano ngirizwa kwerekana ububirero bwanje bivanye na ya code jewe nambaye hanyuma nuko babivuze nimero 7 ni corruption hanyuma inimero 9 ni violence hanyuma nimero 11 ni guerre nkunde duce gato ya mu Isaya Safibu cyo tugaruka tubandanye izi gahunda za Man City. Safibu ibifurije akayabagu ni saa 6 murashoza ko G Safi. Yes, mugira akayabagu mushoze ko ibinyobwa kuva muri Safi Business Company ni Safi 04 Safi Nectar marakuja kakuze tangawizi kandi novanga munanwe n'ubuyi bukozwe mu fuyu buyi bita Safi no kuva muri Safi Business Company mu alimentation mabutike atandukanye kwegereye ahuri nyene birahari kandi asuzwa kurana mu gisaka cha Bujumbura mucaramo shakubakura kuri 68 amanjatu na 19 amanjatu 124 cyangwa se 31 cyangwa mukabandika kuri kuri rwabo rwa Facebook ni Safi Business Company nimba ibyo mufitiye mushaka gukomanda ibintu kanabandanya bigenda neza cyane gose rero mushoze ko izi nyobwa kuva muri Safi ibintu bibandanye bigenda neza cyane gose rero nimero 11 wavuze ngo ni nimero 11 ni guerre ko bisi wavuze ngo numero nimero 7 violence cyo nimero 9 ma arica arahohotera cyane abantu rero nabatwaye mu yindi si ariko ngomba kuza kuri Manchester City edikirisi mbwiza ukuri ibi biza byose ubishize hamwe ugatora ibiza 11 yego mu kibuga wewe utwara igikombe Arsenal cyangwa muri Chelsea cyangwa muri Liverpool waraba nyamukinyi kona ati kabisa ari kugigiturira kabona karabutu uyu nikiza byanga bikunda nikiza uko biri kose arashonje sibyo waraba ari ati iyi ninjyajya ikibi njyajya kabisa cyo nagora kurondera wa mu nimero 7 avuga ati jewe ndaguhaka kantu kugira ngo kanyaruke kurondera wa mu nimero 7 agutwara muri surface azi neza ko afise amayeri yo kuba kugeza niyo mpamvu nimero 7 wamwita corruption afise amayeri ndaratanga duturire nyine mpaka yinjira araza kugucenga kugezeyo arazi yuko afise nimero 9 wa violence arazi ko afise nimero 9 zigukora mabi inyuma ya nimero 9 azi ko ari Kevin De Bruyne wundi twisekiri wundi navuga ngo bise criminalite asanzwe ari mu criminel nka Kevin De Bruyne tudusho gusanga muri Arsenal tudusho gusanga muri Chelsea tudusho gusanga hariho hose Pepe nuko yatumye abaskuti rogira ngo nshaka umunimero 9 akikijwe n'umunimero 7 ashobora kuzamateza sinzi ko mwabonye kagasore Bernardo Silva cyukuri bagacisha ku nimero 7 bagacisha ku nimero 11 kamwe gatera intambara yego hari no kunwa muri bibira nk'ugarutse hagati niyo style ya Bernardo Silva gutera intambara niyo mpamvu ubundi mugiye kubiraba Pepe
ashobora kuba yararushije iyindi migwi yose yo mu gihugu cy'Ubwongereza iki kintu cyo gucagura abakinyi 11 beza kurusha iyindi migwi yose yo mu gihugu cy'Ubwongereza kuvagira hari ahantu sinzi ko ngaho tuhumvikanako 11 beza arusha abandi b'iyindi migwi mu gihugu cy'Ubwongereza reka mvaho nyuma yo kubagura rero yakoze ikosa iriye Pep kuva yagera muri Manchester City abo yazanye mu mwaka wa 2016-2017 kugira ngo aje muri ya era yo gutwara ibikombe 10 mu myaka kugira aje muri era yo kwinjiza Man City inje muri era nka 2019-2020 yari maze gutwara ibikombe 10 mu myaka 13 vy'igihugu cy'Ubwongereza uvuga ngo uravye abantu binjiye muri Manchester City abo Pepe yahazanye bari abantu 12 abo 12 Deja City mu kubagura yinjiye mu ideni ry'imiliyoni 208 abagi bari 39 monami 2016-2017 club yinjije 12 itakaza 39 o total ugerageje kuraba Manchester City yaciye ija mu ruhombo rw'imiliyoni 171 n'amafaranga ibihumbi 50 by'amafaranga y'amanyaburaya nukuvuga ngo uno ni wo mwaka 2016-2017 uno ni wo mwaka ibiri kuba muri Manchester City byo mu bwenge byatanguriye kuba ariko biko biri explosa 2024 muri ko ku mwaka wa 2023-2024 utangura abasasanguzi bakomeye bagiye bandika baravuga ngo Pep Guardiola arasohoka abakinyi bagiye batandukanye arasohoka ibi byatanguye uno mwaka wa 2016-2017 aho Pepe yasanga vuga ati ideni dufise ntituri burivemo nubwo club ifise amafaranga bati abakinyi dufise tutagiye turabarekura nta mukinyi wo muri academy tuzodoza muri academy hakoreshwa amafaranga menshi muravye amafaranga twinjiza ni make paraporo yayo dusohora aho harimo uko uno mwaka mu wibuka ni cagihe iyi club ikugwamwo muri Ligue des Champions na Olympique Lyon do please utagera mu mashampiona akomeye yo ku mugabane wa Buraya kandi ari nako usora amafaranga menshi mu bijanye n'imishahara n'ibindi bitandukanye n'abakozi uhemba niko financial players ziguma ziduga kuri wewe amplistos ukabusanzwe uri no mu madeni ninde azi umukinyi yitwa Kalumo Erme batanze ku myaka 16 ninde azi umukinyi yitwa Divine Yelsamba na batanze ku myaka 20 Yangel Herrera batanze umugabo azwi ku izina rya Chidiebe Chijioke Nwakali nawe bazi Angelino kuva yinjiye mu mugwi wa Mallorca Alexander Zinchenko buriya Manchester City ni club yari yaramutanze muri muri Jonge PSV gasore kaje kuba kaza ariko Man City bari bamutanze muri John PSV mu mwaka David Fopara bamutanze muri Chechefield umusore azwi ku izina rya Gabi niwe binjije ku miliyoni 32 bamukuye muri Palmeiras umusore azwi ku izina rya Bruno Zuccili bamutanze muri Hellas Verona James Orthers bamutanga muri Nancy Breda Roa n'abandi beshi niko bivuga ngo tubimare hari aba Wilfried Guel Malboni batanze muri Stoke City ba Joe Hart baje kuba bamurekura yigira muri Torino ba Samir Nasri barabarekura bigira muri Sevilla ba Shea Fracy baja muri za Elinville n'abandi beshi bagiye batandukanye Eddie harimo n'umusore Martin Gasto Domichelis bamutanze muri club yitwa Espanyol Barcelona kuvuga ngo transfer 53 zose zinyanga transfer 53 zose zahombeje Manchester City za miliyoni 71 zakozwe 2016-2017 niyo mpamvu iki kintu nakivuze tugende ku kintu gikomeye directeur sportif w'umugwi witwa Manchester City Tsiki Benisian canke Tsiki Begirisian canke Tsiki Berigiste uko umuntu wese ashobora kudukurikirana ashobora kumuvuga uyu yinjiye muri Manchester City
saison 2011-2012 uno mugabo yashitse aba directeur w'ibikorwa byose biba mu mugwa Manchester City ariko atangurira Pep Guardiola we niwe yababwiye ati ni muhazane Pep Guardiola nimba mwifuza kuzotwara ibikombe ni muhazane Pep Guardiola ariko umva ko yari yakoranye amezi make na Roberto Mancini yari yarakoranye amezi make na Guardiola ntiyari amezi make bubaka Manchester City ariko urabona aho project igeze hagati na hagati yo gutanga umusaruro yarabonye ko yohazana umugabo azwi ku izina rya Pep Guardiola mwumva ngo umugabo yazanye Pep Guardiola muri Manchester City ntabwo agihari mwumva ngo umugabo yatumye ziriye transfer zose Pep Guardiola yakoze zikunda ntabwo agihari uyu munsi tuvugana uyu mugabo rero novuga ngo yubatse Man City mu ishusho rya FC Barcelona kuko yabaye n'umukinnyi wa FC Barcelona abakinira inkino zirenga amajana 3 Eddie uyu mugabo yimukanye projet ya Barcelona mu mugwa wa Manchester City mwumve ngo kuva muri Manchester City ni nkuko Pep Guardiola yaciye tangura kuja muri ya mikenyoro yo gufata abakinyi batanu hagati mu kibuga agafata umwe imbere agafata batatu canke ukabishatse buri munsi ukabishatse yamagiye uko kuko ishusho ya Manchester City wari yatanze igicapo ca Manchester City ntabwo yari Pepe ahubwo yari yatanze igicapo none mugabo azwi ku izina rya Siki yavuye mwono mugwi aheruka kuva mwono mugwi nyuma yo gukwiza imyaka 60 cyo ni kintu cambere ngo icambere twabonye ko ya club Pep Guardiola yari wubatse yiyubakiye ku bakinyi 11 atahandi wo basanga muri Premier League wenyene yiboneye akavuga ati mbonye tara yiwe noshobora kumwita umukinyesho zo kuzotera intambara hagati mu kibuga umukinyesho zotera violence ku yindi migwi ica kabiri club etwa Manchester City uyu munsi nifise kwanza wazanye Pep nifise umu Espanyol yakiniye Barcelona nkino zirenga amajana 3 azwi ku izina rya Tsiki Begiriste uwo tumuveko intambuko rero ya kabiri yatumye City imererwa nabi Pepe amaze kubona yuko Manchester City itanguye gutwara ibikombe hari ama decision yafashe kugira ngo arabe yuko amadeni yagize 2016-2017 yogabanuka niwe reko area kimumangara w'imyaka 28 defenseur ari muzima reko niwe yarekuye ni system Pepe yanditse muri Manchester City yiswe 5x5 kuvuga ngo 5x5 yayise 5x5 ngo buri mwaka tuzorekura batanu mu bo twagirako mujye none mwaka yarakoze turaza kuba tubibona yayise 5x5 yes ngo kuva 2016-2017 Pepe yazanye ikintu cyitwa 5x5 iyo 5 y'umwaka wa mbere City yarekuye area kimumangara irekura Danilo umwaka umwe irekura Nicolas Otamendi irekura Ilkay Gundogan irekura umugabo azwi ku izina rya Leroy Sané canke Leroy Sané area kimumangara ageze muri Porto yabaye defenseur w'ibihe byose muri Porto Danilo ageze muri Juve yacitse aba kapitene Nicolas Otamendi ageze muri Benfica yacitse aba kapitene Ilkay Gundogan amaze kuva muri Barcelona yashitse aba mu bakapitene bande ba FC Barcelona Leroy Sané ageze muri Bayern yashitse aba umukinyi ngendegwa ko mu mugwande mu mugwa Bayern uyu munsi Leroy Sané numwe mu bakinyi sigira ko Ilkay Gundogan yaje kugaruka gutora solution bigaragara ko bari baramwihenze ko muri 5x5 agaruka muri Manchester City aho wose Pepe nukorekana ko yamwihenze ko yihenze kuri Leroy Sané yihenda kuri Gundogan none yanihenze kuri Nicolas Otamendi kuko Nicolas Otamendi mu batwaye Coupe du Monde yarimwo akoreshejwe na Lionel Scaloni mu gihe Pep Guardiola yari yarabonye ko ataciwe mufasha ngo nuko ari umukinya kutse Benfica ayibera captain Benfica twabonye ngere kure muri UEFA Champions League kandi Nicolas Otamendi ari umwe mu bakinyi ngendegwa ko aho nitwovuga rero kwitwa Danilo yerekanye ko ari umwe mu bakinyi bihenzwe ko n'umugabo witwa Pep Guardiola muri system yitwa 5x5 reka tugaruke mu kindi iyi system ntiyakoze kuri Leroy Sané gusa ndetse no kuri Ilkay Gundogan ku nshuro ya kabiri yakoze ku mugabo azwi ku izina rya Kyle Walker Kyle Walker batangwe kumubwira bati uko biri kose wewe uri umwe mu bakinyi bakoreshwa cyane muri Manchester City ariko
turose n'ingene dushobora kugusohora wosohoka mugabo Pepe muri 5x5 yibagiye ko atamustare numwe afise aruta umugabo witwa Kyle Walker nuko Kyle Walker ikizere ciwe kigenda kigira iki kigenda gisambuka ntabwo siki Begiriste iyo yarakiri muri Man City wa mu directeur sportif ibi byari kuba kuko we yavuga ngo Pepe urakora ariko City igire icitegererezo City igire shema idahinduka abakinyi nka Kyle Walker batanguye kwisanga mu kibuga atariyo bari canke kisanga muri systeme zo kuba ari kuri bando tushe umwana yahora kina hagati ari byo turimwo uno munsi ni wari gukina mu kibanza ciwe Ilkay Gundogan bamaze kumukura muri miliye ya Manchester City uwo mwaka twahise tubura umugabo azwi ku izina rya Phil Foden duhita tubura umugabo azwi ku izina rya Bernardo Silva cyukuri tuvugisha ukuri Ilkay Gundogan yaragiye Bernardo Silva arasigara Ilkay Gundogan akina umupira mwiza muri Barcelona ariko Bernardo Silva yaciye atakara mu kibuga kuko na Bernardo Silva uwo mwaka wari wo gusohoka sinzi impamvu yagumye muri City 5x5 yahitanye umugabo azwi ku izina rya Emerick Laporte muri Manchester City buriya sinzi ko mwabibonye yazize umugabo azwi ku izina rya Akanji yongera azira n'ikoresho ry'umugabo azwi ku izina rya John Stones ubundi yari Kyle Walker John Stones Emerick Laporte ndetse n'umugabo azwi ku izina rya Nathan Ake ariko byaje kuba bihinduka hacakoreshwa umugabo azwi ku izina rya Ruben hakoreshwa Akanji hacakoreshwa na Kyle Walker imbere yabo hacakoreshwa John Stones murumva ko izina Emerick Laporte ritarimo mu gihe Emerick Laporte wewe yamaze guhindura ubwede gihugu yifuza gukinira Spain acahita avuga ati jewe ngiye mwa Al Nassr ku miliyoni 200 ngiye kwa Al Nassr Emerick Laporte yatwaye Euro aba umukinyi mwiza mu gihugu ca Espagne ngo Pepe Guardiola nimba defense yiwe uyu munsi nta stability ifise nimba Pepe Guardiola amaze hafi imyaka igera ku ndwi 8 tudashobora ko tuvuga ngo umukinyi yaranze axe central ya Pepe Guardiola ninaka umukinyi mu afubeke yaranze arfu za Pepe ninaka umve ngo Pepe ubwiwe yari yiciye Manchester City mugabo kugira ngo tunakwakwanye kuri vyo system ya 5-5 waje kutubwira 5x5 kuko niyo yahitanye Cancelo ni nayo mbona yuko yahitanye Bernardo Silva kuraba R6 Pep Guardiola yagize muri kipe ya Man City yazigiriye muri yo system 5-5 sivyo uno munsi turavuga ngo Man City yasuye nyuma bivanye n'ivyo yaribaye mu myaka 3 iheze yabambi gahusha Champions League mu Bwongereza gatwara Premier League iragaruka saison 2007 Pep Guardiola ifashe bafise Champions League na Premier League nyinshi ese no tuvuga ku byo ko uno munsi iyo bari yo ntandaro ya kushiti umugabo ka Pep Guardiola aho rero tugeze uno munsi Edi impamvu nabonye uko twonyegururira abantu ivyo bintu umusore azwi ku izina rya Rurwasane amaze kugenda yubatse amateka mu mugwande mu mugwa Bayern Munchen tubura Rurwasane asigara muri Manchester kuko 5x5 uyu mugabo Pepe ayizana yavuga ngo mvise abakinyi benshi muri ko korwe bakoreka Manchester City mu kibuga ya indi 11 nababwira na ya mazina ukabona bavuye kuri bando tushe nabo baza bafise uburakari kurusha wanashima babandi bari mu kibuga bien sûr rero Pepe avuga ngo tugiye kuza dutanga igitambo cyane tugiye kuza dutanga abakinyi batanu bave muri Manchester City tubare kure bagende n'imiburi buri twinjize abandi cyane tugumane abo twahorana official acaza mu imvone za makipe nationale hacaza mwo kwa bakinyi bakoresheje cyane bakoresha muri equipe nationale hacaba haba indesirable nka ba Calvin Phillips n'abandi bagiye batanduka no kuvuga ngo ugasanga na Jack Grealish waguze muri Aston Villa ukamugura amafaranga menshi wamugejeje muri Manchester City muri Man City ntafise abandi bamuchallenginga ngo azo gutsindira ibitsinda atanga ayo mapasse decisive kubera ko navuga ngo nta bakinyi bari kuri ugo gwego bahari muri Manchester City nta bakinyi bari kwarisha ku mpande batsinda ivyo bitsindo none na Manchester City itsinda buri munsi
Jack Grealish wo kudevelopa urwego rwiwe ararugabanya hanyuma Jack Grealish urwego rwo rumaze kugabanuka harimo abazoca bakora cyane muri iyo club bitange gose hanyuma bace bafatwa n'akantu kande ka fatigue. Yes. Roger mbona ko Pep naciye muri byinshi cyane. Pep Guardiola icyambere afise club irushe haba mu mikenyuro icya kabiri afise abakinyi bari bakwiye kuba bamuha ibiharuro vyiza mugabo biragoye yuko ivyo biharuro bo bimuha kubera ko nabo nyene ubwabo nibacifiringa kara abakinyi bafise ubushobozi. Icya gatatu Pepe biragoye ko ashobora kuranforsa equipe yiwe ukavyifuza kuko financial player yaramaze gufata Manchester City. Yes. Ariko kandi maklebe mu gihugu cy'ubwongereza ariko araranforsa hanyuma babakinyi baba baraciye muri za academy za Chelsea za Arsenal b'impano bataronka umwanya bakisanga kwa za Crystal Palace bakisanga kwa za Burnley bakisanga mu bwinka za Sheffield United ubundi ubonye Ramsdale avuye kwa Arsenal umunyeguru w'igihugu cy'ubwongereza kisanga kwa Southampton munami urumva ko nayo migwi mito ibiri kiregira ingufu zidasanzwe kubwo nje mbona ko Siri nuko nabibabwiye isubira inyuma ryayo Pepe abifisemo uruhara ijana kwijana. Ese arafise inyishu ugereje kuri ivyo yakoze muri Man City arafise inyishu ibyo ashobora gukora muri equipe Man City equipe yagaruka kuri rwago rwayo inyishu izomusaba kubaka inyishu izomusaba kubaka iyo tuvuze inyubako nicagiye ureka Chelsea Arsenal bakagomba bagatwara ico gikombe deza utruaza ugasubira kubaka projet igiriki projet irama eske Pepe Guardiola no kumara imyaka 5 muri Manchester City adatwaye igikombe hanyuma no bwiyo myaka yo ihaguma afise bari yabakinyi Kyle Walker no kumara imyaka 5 muri City biragoye akanje no kumara imyaka 5 arande no kumara imyaka 5 Jack Grealish no kumara imyaka 5 usanga nini club Manchester City ubwayo ni yisohoka na Pepe nuusohoka hakenewe wa mu directeur sportif kuko na bamwe mu bakadre bari muri club management ya Manchester City ho kwinjira bariko barasohoka barabona ko ibintu bubatse bishaje bavuga ati nibidufire ko reka tugende uburere gikenewe nuko City izana indongozi zishasha avec nouveau projet tutabona Manchester City ngo ruvuye ngo Pepe yaheze Man City yaheze ahubwo mwumvise ko bihera mu burongozi bafise Anfield Road baraza kwa batembera kuri Anfield Road muri no weekend bafise mugwa Liverpool twitege Man City n'ubundi atacishura kutuyagira ibandanya defete zabo bashaka kuzatandatu muri weekend ni Arnes Roti bambabaje bati mbega Pepe Guardiola we kuvyuka kwiwe canke se Pepe Guardiola impamvu nyamukuru iri kituma atari koragaruka neza muri nkuko yari ameze mu myaka mike irenganye wibona gute no mugabo yavuze ngo Pepe Guardiola ni kandi yamye ari umumenyereza umwe mu bamenyereza ba mbere beza kwisi ati buri gihe iyo yajyamye canke yaguye aragaruka akagarukana ingufu zidasanzwe akagarukana ibisubizo ati rero nubundi twiteze ko Pepe Guardiola azovyuka ati mugabo twizere ko azobikora inyuma yo ku munsi wa gatandatu Pepe Guardiola mugazo azovyuka twizere ko azobikora inyuma yo ku munsi wa gatandatu ya match tuzokina inyuma yo gutsindwa na Liverpool rero Pepe Guardiola nivyo nkuko yabivuze yamye mu menyereza mwiza twabikombe bigira kuri 4 nako 5 vya Premier League bikurikirana mu myaka mike gusa uretse kuri Liverpool yamuciriye mu myaka inda twabikombe bigira kuri 6 vya Premier League rero ni wa mugabo yamye afisa akantu ko gutwara ibikombe muri equipe ariko mugabo gacura mbega yarafisa abakinyi bameze gute ni Pepe Guardiola afashe agakoramo abakinyi b'abatitirere batanu mu kibuga akazana abandi bakinyi bo ku ruhande yarabinjiza muri system ugasanga bo nyene bariko bakina umupira uteye ubwo ariko mugabo muri rino cinyene riheze ura mugabo yarasambuye equipe arakuramwe bakore Parma arakuramo bano basore ba hari no munya Algeria muri Chiriheze ya 2023 ibi rero vyatumye ya Manchester City ya Pep Guardiola idasigarana ngo abatitire n'abandi bakinyi bo ku ruhande bashobora kwinjira bagasubira mu kibuga nkaho menga n'abandi bari basanzweyo haza equipe rero ifise 11 de départ ariko mugabo ku rundi ruhande kubijanye na remplacement uramplace ukabona ko ari impinduka zikomeye ziba muri equipe rero
ku ruhande rwa Pepe Guardiola ukicoza nk'inyishu n'ikihe nuko mbere na mbere no mbona Pepe Guardiola kwikumanza kihagararako akamanza akamara ino fazari canke akamara bino biringo kugeza mu kwezi kwa mbere aho na cyane hazomanza akaba ibintu vy'amarokriteme bikemeko uravye match afise imbere inyishu ya Pepe Guardiola ni kusubira kwisura kagura cyane no kuvuga match afise imbere yiwe novuga ko match ikomeye cyane afise ari equipe ya Manchester United tarakina nayo izindi equipe nyinshi za Arsenal baramaze kuzirengana rero yoshobora kwihagara ko kuri izi match zimuri imbere ahagaze mu kibanza ciza kibanza cya kabiri nubwo Liverpool muri tamanota menshi kibanza kibi rero yo kwihagarara ko muri zino nkino zisigaye kugira mu kwezi kwa mbere hariko haravuga amazina menshi ariko aravugwa izina rya Martin Zubimendi muri ya Sociedad ariko aravuga izina rya Florian Wirtz muri Bayer Leverkusen aravugwa n'izina rya Maximilian Araujo ndetse anavuzwe n'izina rya Victor Guimaraes mu mazina ashobora gusinyishwa none mugabo rero akwiye kuraba ndabuze Rodri mbega umusubizi wa Rodri yoba ndi muri equipe ya Manchester City mbega Phil Foden nitwe tuzi muri sezi hezi yari yabaye meilleur joueur wa championnat ino sezo biriko bigenda gute Phil Foden yarazimiye performance individuelle rero novuga ko mbere na mbere yige gukoresha equipe afise bano bana bakiri bato ba Oscar Bob uretse ko nawe akwiye gutegura mentalema abakinyi biwe basa n'abariko barononekara uravye igice ca mbere usinze bitatu gombo bitatu byose ibibazo biri kubira itariko na kwa Marseille nivyo reka tubirindire turabiraza ko babiherera hehe Chelsea batsinze urukino rwa